Turabahaye ikaze bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza muri ano makuru y'ikirundi. Ingingo nkuru zigize aya makuru nizi: umugwi w'igihugu wo kurondera ukuri no kurekuriranira severe wasozereye vy'imfata kibanza ibikorwa vyawo vyo kurondera ibisigarira vy'abahitanwe n'ivyago vyo mu mwaka w'1972 mu ntara ya Bujumbura. Amatora y'inama nkuru y'ugwaruka arabandanya mu gihugu cose. Mukanya idonido ry'aya makuru. Umugwi w'igihugu wo kurondera ukuri no kurekuriranira severe wasozereye ivy'imfata kibanza ibikorwa vyo kurondera ibisigarira vy'abahitamwe n'ivyago vyashikiye Burundi mu mwaka w'1972 mu ntara ya Bujumbura. Ivyo birori bikaba vyabereye muri komine Mugongomanga ku mutumba Rutambiro, aho vyari vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. Inyuma y'igisabisho mpuzamadini, uwo mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira severe waciye ubatembereza mu kuraba ikirogo c'imetero 87 cahambwemwo abantu bagera ku 1562 bishwe muri ico gihe. Mwomenya ko abantu bangana 1852 aribo umugwi severe watoye mu ntara ya Bujumbura. Muri abo harimwo 290 bavuye mu makomine ya Isare, Mukike na Mutambu. Amatora y'inama nkuru y'ugwaruka arabandanya kuba mu gihugu cose. Mwomenya ko aya matora yatanguye ku wa gatandatu w'igenekerezo rya 19 Ruhumu mu mwaka w'2022, akaba yatanguriye ku mitumba yose igize igihugu cacu c'u Burundi. Bukeye bwaho baca baja kwitorera abarongora ku rwego rw'amakomine. Mugenzi wacu Deborah Ntakiyisumba aratubwira ingene yabisanze mu ntara ya Bujumbura. Amatora y'inama nkuru y'ugwaruka yatanguye kuri uwa gatandatu w'igenekerezo rya 19 Ruhuma umwaka w'2022, akaba yatanguriye ku mitumba aho ugwaruka rwitorera umuntu umwe azoserukira ku mitumba. Ico gikorwa cakozwe ku mitumba yose igize igihugu cacu c'u Burundi. Bukeye bwawo watowe ku mutumba hamwe n'abandi bizewe ku yindi mitumba igize komine baca baja kwitorera indongozi zizobatwara muri komine, aho hatogwa abantu batatu aribo umukuru, icegera n'umwanditsi. Pacifique Kiziba niwe yizewe ngo atware inama nkuru y'ugwaruka muri komine Isare. Ugwaruka rwari rwaje gutora rurashima ingene amatora yatunganijwe ku mugaragaro. Tukiri nyene muri aya matora y'inama nkuru y'ugwaruka, kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 2026 niho haba ayo matora ku rwego rw'intara. N'ubu nyene Deborah Ntakiyisumba aratubwira ingene yabisanze muri iyo ntara ya Bujumbura. Batatu baheruka gutorwa mu makomine 9 agize intara ya Bujumbura nibo bari baje gutora inzego nshasha zigiye kurongora inama nkuru y'ugwaruka muri iyo ntara. Umukuru w'umugwi wari uhagarariye amatora Muganga Arekade Hatungimana amaze no gusigurira abatora ingene atunganijwe no kwerekana abatanze amadoshe yabo, yaciye atumirira abatora, gutyo haca hatogwa Ronje Hakizimana nk'umukuru, akaba ava muri komine Kabezi. Mariko Bakiza ava imutimbuzi yatowe kuba icegera, nayo Anabera Mugisha w'Imukike yatowe kuba umwanditsi. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari w'intara ya Bujumbura Dieudonne Bizimana yari yateye iteka ayo matora, yaciye atekerera impanuro izo ndongozi z'ugwaruka. Twifuza ko ari mwebwe mu bishingiro ryo gushira hamwe ugwaruka, ryo guhuza ugwaruka kugira ngo hariya mu makomine tuzosanga ugwaruka rwose ruri hamwe, ruhamagarira ibikorwa vy'iterambere, rukasidukana n'iyonka, rwahamagarirwa n'ikindi kintu cose cyo mu ndongozi z'igihugu tukitaba, kugira ngo bumve ko igihugu ari cabo kandi yuko utegerezwa kukifata neza, atari uko bamwe bubaka abandi babomora, atari uko bamwe bakora ibarabara abandi bagarishiramo amapine kugira bariturire. Mugabo tukibaza ko ari mwebwe ivyo byose muzobitsimbataza mu rwaruka, twese tukabona yuko iteza imbere igihugu twese tukwiye kugishigikira, icononera igihugu twese tukwiye guhaguruka tukakigwanya. Mwomenya ko amatora ku rwego rw'igihugu ategekanijwe kuri uw'Imana igenekerezo rya 27 Ruhuma umwaka w'2022.
Musitanteri wa komine Sare Gilbert niyo nkuru yatunganije uruganda ku barongoye ubuzi butandukanye bukorera muri iyo komine. Urwo ruganda akaba yarutunganije kuri uyu wa kane w'igerekerezo rya 24 Ruhuhuma umwaka wa 2022. Urwo ruganda rwari rufise intumbero yo gushiraho igitabo ngenderwako kijanye no kubumbatira amahoro n'umutekano muri iyo komine. Kabaye n'akaryo ko kurabira hamwe ingene amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose akora. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Bujumbura ryatanguje uno munsi w'igenekerezo rya 26 Ruhuhuma mu mwaka wa 2022 ihiganwa ry'imigwi 27 iri mu cicaro ca gatatu. Iryo higanwa ritanguye mu gihe hariho ubukene bw'ibibuga bimeze neza urwaruka rukinirako. Iyi nkuru tuzoyigarukako ku makuru yacu yo hanyuma. Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza, aha niho turangirije amakuru yacu, tukaba tubashimiye, tukaba tubifurije kugira ibihe byiza. Murakoze.